imana yirose hari umuntu yari karabikurikirana yavuze ati kugira uronke pasiporo ndinda kuryamana nawe ariko ndagenda ndugurira radio sanga umukozi w'Imana ariko aravuga ndagenda ku majabo umukozi w'Imana ariko aravuga ko ndafuka ndasenga ndavuga ati ndakayibura niba ndinda kuryamana nawe kumbe sanga umupastori no papa wacu ndavuga ati mana uzompe ubushobozi duhure nawe ndamanuka ndateboza mukuboko depoza ndahiga akazi ko munzu ndabanza ndakora umumama umwe arambwira ati ngo ndakujane aho dusengera pasiporo ndayironka mu ndwi zitarenga indwi zibiri bimaze ugenda nk'uku naciye shika ngahantu numva amazwi ya pastori cyane ibuka ko ari we numvise ku radio cyamvuga ati kumbe ya majambo nasenga nashubiyemwo ndashimye cyane kuba mpuye n'umu pastori maze guhiga aho kazi ko mu nzu rero ndavuga ati ni iminsi noho bampemvye kandi mire mana ko nkoreye ibi byose reka umushahara wanje ndawucamo kabiri ngende gushikanira ikigira 10 Imana nazanye vene nyambaye vene narayiguranye ariko Imana nayize nanje nje gushima Imana je mu rupangu ndiko ndavuga Apotre Joseph bambwira ngo we ngo barakurotse unengo aho hantu ngo wama ngo kumutakura ngo barakurotse ngo ivyo bintu biraba ndagiye ati Imana twizeye irahari burya rero jewe naraje ngaha mu bavyeyi banje bose bagwaye mu 12 mu mbabarire sinaje gushima ndavuga ati Imana jewe umuryango bantelefone yose uragwaye nukuri ko Imana ndaje ngaha imbere zawe unkiriza umuryango naraje bajya basengera hajya barasengera ndababwira umuryango wanje ubu umuryango wanje warakize ikindi ngishima cya kabiri mwene wacu bari bamutumye inkuba yaramukubise ico shimira Imana ntiyapfuye ubari muzima Imana ibaheza ikintu kibi cyose cyari kuri jewe uzanye nk'ikintu cyo guhera inzoga hoho naca ndakwereka ingene utanywa inzoga ahubwo utazobona ijuru kuko nakubwira ati intumwa zari 12 ikazi ya Muteri n'ikazi ya Ibiyeri ni 12 hari intumwa 24 zigeze zibaho uvuze icyo ubusambanye ndakwereka ingene imara yahanaguje umushatsi Yesu birenge imuri amosozi akamwogesha amosozi akamuhanaguza imishatsi yiwe nakwereka ibintu sinzi niyo byazanana umbwiye ikintu cyo kwinjira mu ishengero hoho cyari nk'ikizira rero je ikintu ntarandiriye kuko intayi wanje ndayishinze ni uwo munsi wose no kuvuga rero ndashima Imana jewe mbona mva ku musenyi nkari hitike nje gusenga nkasubira inyuma ico cyonyana nta n'ibindi birebire umuntu wese akakoshinga intahe bofata umunsi wose ndi jenyene murakoze kwa Mungu tuvuye gusenga dusohotse imisa ndataha ya mahera bari basengeye acarantakarana antakaranye ngeze umuhira ndavuga ati Mana kwera umuhera wandi basengeye kwera antakaranye ari nari nitse nta kundi baseka ndabifata uko ndavuga ati Mana ariko natakaye ndacafite ikizere kico nari nashatse gukora nzoguma nagikoze ndavuga Imana yakoze rero icyo Imana yakoze nagiye kuraba umuntu yari imaze iminsi agwaye ariko kubera wari watubwiye ngo umuntu arwaye ngo ukamurambika ku biganza ukaturajya amajambo ngazokira naragiye ndamuravye ndamwatura ko ya majambo haheze umwanya ngiye kumuraba bukeya cyambwira ati ngo yakize ngo we ni mutende cyamvuga ati Imana ishimwe amen icyo Imana yakoze shimye Imana kuba yaramukijije ikindi Imana yakoze ntashere subiye inyuma nasanze afise abashitsi merekeza abantu nuririje umwana bisi kubera arifise abana ndamuririza umwana umwe bisi kugira ndamurenganye kajya kantuzenya sinzi ukungene bisi yaciye igenda ikimera nk'iyinyakura cyangwa hasi cyangwa umutwe hasi ariko Imana ishimwe naco nabaye nagaze ngaha shimira Imana kuba ndi muzima Imana ihabwa icyubahiro ikindi shimira Imana yaranyijije indwara y'umusonga nukuri abavyeyi narabagoye kuvura bariruka hose biranga ariko Imana yarangiriye ibintu kuvanje ngaha
guhera nubatse naho n'ukuri je nari narabuze umunezero numva aho ndi hose umugabo yari twari kumwe ariko byasa yuko mengo yarampevye nkaja mugihe mengo nico abapfakazi kandi turi kumwe kumva z'abadayimoni b'abakobwa bari baramutwaye ariko nje ngaha narasenze ndaririra Imana ubu Imana yaramugarukanye turazana na gusenga Imana ihabwa icubahiro kandi ikindi shima Imana aho hose naza mbuza kandi anuka ariko ubu yaransavye imbabazi naramubabariye ikindi shimira Imana mama wanje yaragwaye amaguru ndaza ngaha ndatanga nk'umutwaro igihe pasiteri avugiye yuko asengera ibiganza vyacu narafashe ukuguru kwiwanje ndagusengera ndakwatura ko amajambo nizeye none mama namutelefone ambwira ko yakize Imana ihabwa icubahiro mwarimu nyibuka ngira ngo ego pasiteri Yozefu Imana imuhezagire aho azoja hose yankijije yandokoye je guhera kuwa Mungu narifise karande y'inzoga kunywa inzoga nyinshi ariko guhera kuwa Mungu nta kintu ndakoza ku munwa cerekeye icupa hanyuma narifise ikindi bita inyatsi ego je sinashobora ko nararonka amahera mfise mu miliyoni yararaheze kubera izo nzoga ariko nararonse nko kuwa kabiri miliyoni n'amajana 4 aracari mu nzu arakwiye nico gituma nemeye gutanga intebe cyo gituma nemeye gutanga intebe ego gituma mvuze yuko igituma twe tuvuga ko twaheruka mu bisaba duheka kubera twe abavyeyi barabangirikana umva babateza inyuma y'amahinga 2 canke ukwezi umva ubu buri yoya umva ufite imyaka 42 ubu none nje mu isenge imagine Yesu ashimwe cyane pastor warankije cyane yego Imana ibahezagire amen atanze imiliyoni n'amajana 4 n'ubu aracari mu nzu kandi atanze n'intebe zita nawe uyu munsi urabona ingene no musi yaje yambaye neza asa n'abantu bafise agakiza nyine nawe uno munsi uje gutatonanya n'izina rya Yesu mbega uyu munsi ndasubira guhanura ga yenda haleluya Yesu nashimwe je nanje makaje ngashimira Imana ku munsi wa Mungu naraje ngaha ndi muri bajya bita abakonesere amahera yose ndana yaranguje ibirato sanga sigaranye ngaha turi amiri sengisa ariko ndavuga ati yavuze gutangira Imana bizana umugisha ndavuga ati ibi 3 ufise reka ndabitangira Imana nze gufumanira gubusa Yesu nashimye cyane afata ya amahera ndayatangira Imana ariko maze gusubira kurangura nabonye iganza c'Imana naciye numva ruguru madamu antelefona ambwira yuko hari abasenzi bari baje muhira acambaza ati mbega mu birato ufise nta kato gisa n'ivu wari ufise ndamubwira ati ego kirimo acambwira ati hari umuntu yaje kugikorako ati nje gituma ibintu vyo bitariko biragenda neza ariko ivyo byose vyavuye kubera natangiye Imana yayandi je nemera kwisonzesha abantu rero mwese mwumvise ico Imana ivuze mwige gutangira Imana kuko bifise umugisha ico nashaka gushimira